gihugu cy'i Burundi uwuzogira kudeta azoba ari umusirikare. Mu gihugu cy'i Burundi bakaba bikunda uwo musirikare ntazarahire. Niyo arahira ngo agomba kuba perezida muzoba mwinjiye mu kaga. Abarundi murashobora gupfa ku rugero rw'uko mushobora guhona. Mu gihugu cy'i Burundi aho ndiko ndababwira ibintu biri imbere yanyu bigiye gushika. Muzomara amezi 3 abanyeshuri batiga. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 isoko itarema. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 ata mukozi n'umwe wa leta akora akazi mudahembwa. Abazi yuko baba mu gisagara ca Bujumbura, ico gihe nta modoka zizoba zihari, ico gihe nta bitoro bizoba bihari. Abazi ko baba mu gisagara ca Bujumbura bazi yuko batipanze neza, bazohapfira, bazohahonera. Kazi mwese abantu muriko murankurikiranaho mutuye mu mpande zino z'isi, abumva ikirundi n'abatacumva mwese aho muri mwese mwisi yose mwese ndabaramukije. Amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nicolas, narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, kandi hariyongera koko ndi umuhanuzi. Kandi hanyuma uno munsi ni itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Neza na neza uno munsi ijambo ry'umutwe rivuga riti imigisha, umugisha umwe, imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Asubiyemwo ijambo ry'umutwe kuko no munsi birakomeye. Ijambo ry'umutwe rivuga riti imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Uno munsi ngomba mvuge ibintu bigiye kuzoba kw'iyo ngoma ya Mesiya. Ababishobora mu byumviriza, kuko uno munsi nza kuvuga ibintu bikomakomeye, nza gushira ahagaragara amabanga y'Imana kandi adasanzwe. Abazogomba bazovyumvirize kuko ni ibintu bikomeye cyane gose ku rugero rumwe tari bwigere rubaho no kubaho. Ngomba shira amabanga y'Imana ahagaragara kubera Imana yabintumye. Icambere uno munsi ndabanza nishure ibibazo 3 bambajije. Ikibazo ca mbere kivuga giti mbega Bigirimana Nicolas aremera Bibiliya? Mvuge ntego. Ikibazo kigira kabiri kivuga giti mbega Bigirimana Nicolas aremera Yesu? Mvuge nti ego. Mu nyuma ikibazo kigira gatatu kivuga giti mbega Nicolas niwe Mesiya? Mvuge nti oya. Je n'ibibazo byabajijwe, ibyo bibazo byose ndavyishura. Hanyuma kigira kabiri ngomba ninjire mu ntambara ya Satani. Umva intambara y'Imana, Imana intumye intambara ngwane na Satani. Hanyuma mu nyuma twinjire mu bwami bw'ama buriko buravugwa. Ikigira gatatu mbega Bigirimana Nicolas niki? Mbega Bigirimana Nicolas afise ububasha bungana gute? Je n'ibibazo abantu bibagije ndabibishura, nubwo bavyibagije ntawambagije, ndabibishura mu mwanya. Kandi muze gutega amatwi mu bikurikirane vyose. Mu nyuma ikigira gatatu, ubwa mbere urumva ndaza kwishura ivyo bantumye, ikigira kabiri ndinjira mu ntambara y'Imana.
hanyuma ikigira gatatu mbega nikora niki kigira kane sawa ikigira kane ndaza kuvuga ubuhanuzi bw'amahanga yose mu nyuma ikigira gatanu ndaza gusozerera ku buhanuzi budasanzwe ku gihugu cy'i Burundi mu nyuma rero vyose nta kimwe kiza kwa coroshe vyose uwo bishaka yovyumviriza vyose uwo bishaka ndasubiyemwo yovyumviriza vyose atajambo na rimwe rivuyemwo eka nubwo vyo bari birebire kubera biza kuba birebire nyene cane gose kandi mugabo ndaza kugerageza ncagagure kugira ngo abantu babe boshobora kuvyumviriza nuko mubane natwe dutega amatwi mutorera agatebe mwicare bo ikibazo ca mbere kivuga giti mbega nikora aremera bibiliya nishure nti ego ndayemera kubera nikimenyamenya nije nayihawe n'ibintu ngiye kuzokoresha nzokoresha ibintu biri muri bibiliya mugana agomba ndabishure nk'umuhanuzi muri bibiliya ibirimwo vyose sivyeranda vyose nikimenyamenya haravuga yuko bibiliya ari inkota y'ubugi bubiri kandi wifashe nabi iragukeba hanyuma abantu bagize amakenga ndiko ndababwira yuko bibiliya handitsemwo ibinyoma yego nyene haranditsemwo ukuri haranditsemwo n'ibinyoma hanyuma ngomba ndabisigure kugira ngo muvyumve bibiliya nababwiye ko yanditswe n'abantu buze n'abaromani hanyuma bibiliya mu kuyandika bayandika kugira ngo bakoronize isi canke abisi no kuyovya abisi ntibaze bigera batora ivyo bashatse kuvuga bibiliya yanditse mu buryo buyobeye canke buziguye udahishurirwa udashaka kumenya mbega muri bibiliya handitsemwo iki abantu mu kwisoma ntibigera bayitahura bayisomye imyaka ibihumbi n'ibihumbi mugabo ntibigera bayitahura kubera yanditswe n'abanyabwenge bisi kandi irimwo ibintu bizima irimwo n'ibinyoma nikimenyamenya harimwo ibintu vyinshi bitanditse muri bibiliya nk'akarorero ivyahishuriwe uwitwa Enoki uwo Enoki niwe muntu yahishuriwe ivyitanguriro no n'ivyiherezo ry'isi uwo Enoke niwe yanditse ibintu vyose bizoba mw'isi ingene urukurikirane ruzobaho niwe yahishuriwe ni nawe bavuga yuko yaduze mw'ijuru adapfuye Enoki niwe muntu yabanye na Adamu amubwira yapfuye afise imyaka amajana yoba bavuga ko yaduze mw'ijuru mvuge ntiyapfuye yoba yapfuye afise imyaka amajana 350 yabanye na Adamu imyaka amajana 250 yigishijwe na Adamu mu nyuma abwirwa na Adamu amabanga yose y'Imana kubera Adamu wewe yari yashoboye kuyashitsa mugabo Enoki yari yashikanye yose yagumye imbere y'Imana arowera uwo rero niwe yavuze ibintu vyinshi by'ukuri kandi mu gitabo ca bibiliya nta birimwo hanyuma nagomba ndababwire abantu musoma bibiliya nababwiye yanditse mu buryo buyobeye cyane gose udahishurirwa utoshobora kumenya mbega muri bibiliya ukuri nuko utari ukuri nukwahe bo nagomba ndababwire yuko barabwiye abantu bati isezerano rya kera n'isezerano rishasha nagomba ndababwire yuko ivyahishuriwe ivyo Yesaya yahishuye kuva ku cambere kugeza ku canyuma mu vyo Yesaya yahishuye vyose ntibiraba kandi bigomba bibubu nyene ni naho nababwiye ngo intuze imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya biri muri Yesaya 35 none rero urumva rero muri rusangi muri bibiliya abantu bagiye bahishurirwa ivy'ukuri vyinshi ntivyanditsemwo mwibuke hariho bibiliya zifise intuze ibice 77 mwibuke hariho bibiliya zifise ibitabo 67 urumva eka muri rusangi ugiye kuraba bibiliya uza gusanga zitandukanye inshuro nyinshi bamwe bose bivanye na kwemera kwabo kiniki bavuga ati dukoresha iyi bibiliya imeze kuno kiniki uza gusanga hari abantu benshi bahishuye ibintu ivy'akamaro kandi babona yuko vyohava bituma abantu bahumuka ntibabisizemwo muri bibiliya mugabo bidasigura ko muri bibiliya atavy'ukuri birimwo harimwo ivy'ukuri harimwo n'ibizimiza abantu aho kukijanye na bibiliya nibaza yuko mpejeje kucishura jewe rero ntanikora nk'umuhanuzi natumwe mfise ivyo Imana yambariye
tuzokoresha muri Bibiliya sinavyishi. Muri Bibiliya ibintu bikenewe sinavyishi. Abantu kugira bamenye ivy'Imana si vyinshi, suko bagira imizingo myinshi y'ibitabo. Oyaye. Ni bikeyi bibaho. Ivyo navyo tuzokoresha mwibwirizwa shingiro ry'ico gihe rizotwara intunzeye, rizotwara mbere novuga isi yose canke ikanguro kw'isi yose. Mfise ahantu Imana yagiye imbwira, naravyanditse ntazohava ndavyibagira, naravyanditse muri karne ndabigendana ndabigumana buri mwanya, nubwo ntovyandika ijambo ry'Imana, Imana iradushingira intahe iti abantu banje ijambo ryanje ryanditse mu mutima. Nagomba ndababwira abantu Bibiliya mwagomvye kuyigira ikigwanisho. Yesu igihe yigisha abantu nta Bibiliya yari afise mu ntoki. Mose igihe yayobora abanyisirayeli nta Bibiliya yari afise mu ntoki. Yayoborwa n'ijambo ry'Uhoraho rivuye mw'ijuru. N'ahandi niko bigiye kuzogenda. Bibiliya tuzoyikoresha ahantu hato mu kugira ngo habeho amategeko azogenga abantu, kuko Imana yambwiye yuko tuzosubira gukoresha amategeko 10 y'ivyagezwe yahawe Mose, hanyuma impa n'ahantu hari amategeko azoyobora abantu. Mbere wanagomba kizoba ari igitabo gito umuntu ashobora no gufata ku mutwe akamenya ati amategeko y'ibwirizwa shingiro ringana uku. Apana ibintu vyinshi biyobeza abantu bicanke bizimiza abantu. Kwemera si kumenya ibintu vyinshi, kuko iyo Bibiliya imaze imyaka amajana n'amajana bayisoma, mugabo nta na kimwe vyafashije abantu. Aho ku kijanye na Bibiliya ndakirangije. Bo ikibazo kivuga giti mbega Bigirimana Nikora aremera Yesu? Kwijambo benshi bahagaritse imitima kwijambo navuze mu buhanuzi, kubera nivugira amajambo y'ubuhanuzi bariko ndihuta, kubera mba ndiko ndavuga ibintu vyinshi nkacagagura. Navuze nti mu minsi ikurikira ivya Yesu ntibizokora. Ngomba ndakibasigurire neza kimeze uku. Yesu nindamumenye ninje ndamuzi nyene, kubera turabana tuganira nawe tuvugana ijoro n'umutaga. Nije ndamuzi nzi ububasha bwiwe, nzi n'ububasha n'ubushobozi bwiwe. Yesu umviriza, Yesu nukuri, n'ubuzima, n'ubugingo. Mvuze nti mu gihe kiza ivya Yesu ntibizokora bimeze uku, abasuma n'abasambanyi bose canke ubwoko bw'ababeshi bose, bamwe nama mvuga nti abakozi b'Imana, bakubwira yuko ngo Yesu yaratubabariye ngo amaraso ya Yesu azodukiza. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abasambanyi. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abasuma. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abicanyi. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abakora ibibi byose. Oyaye. Yesu nuw'abamuzi. Yesu nuw'abamumenye. Yesu si uw'inkozi z'ikibi. Yesu nuw'abavuga ukuri. Yesu nuw'abamurondeye. Muriko muravyumva? Abana nabo, agendana nabo ijoro n'umutaga. Ndasubiyemwo. Ijambo rivuga riti Yesu niwe kuri, niwe buzima, niwe bugingo. Urumva rero nababwiye Yesu si uw'ababeshi. Yesu si uw'abasambanyi. Igihe kiraje. Narababwiye yuko umuntu agiye gukizwa n'ibikorwa vyiwe vyo yakoze. Iryo jambo ni Yesu yarikoze. Ati mbega, Petero niwe yarakimubajije, aramubaza ati mbega abagororotsi tuzobamenyera kuki? Yesu niwe yabishuye ati umwe wese muzomubonera ku vyamwa yama. Nagomba ndababwire igihe kiraje kandi kije cihuta, nubu ndabasubiriyemwo. Yesu ntagiye kuzoba ngo Yesu. Igihe c'imbabazi kirarangiye. Umwe wese tugomba twinjire mu gihe, uravyumva, tugomba twinjire mu gihe umwe wese agiye gukizwa n'ibikorwa yakoze. Kandi ndabasubiriremwo, hagiye kwambuka intwari gusa. Ndasubiyemwo nubu, hagiye kwambuka intwari gusa. Ivyuko ngo Yesu yarababariye abantu ngo amaraso ya Yesu ngo yaraduhanaguye, yaragize iki n'iki, yaratwejeje, barababeshe. Ndabasubiremwo, barababeshe. Nababwiye Yesu nuwo bamurondeye. Yesu nuwo bamuzi. Yesu nuwo bavuga ukuri. Yesu nuwo abantu nyene kabisa bashima gukora ibigororotse, si uw'abasuma n'abambuzi.
aho ibya Yesu ngira ngo muranyumvise, nije ndamuzi rero, nije ndamuzi. eh Ibyo mwari muzi ngo kumbe Yesu je sindamuzi cyangwa sindamwemera, nije ndamuzi kandi ndamwemera 100%. Aho nibaza ko icya Yesu kiravuyemo. Mu nyuma ndishura ikibazo kigira gatatu kivuga giti mbega Nikora niwe Mesiya kumenga yisize mu kibanza ca Mesiya, mvuge nti oya, ngo kubera Nikora ntavuga yuko Yesu azogaruka, n'ubu nagomba ndakibishure, Yesu ntazogaruka. Mucumve neza, Yesu ntazogaruka yambaye umubiri nk'uko yari yambaye umubiri, aho muntahure neza. Yesu ubwo bwami mwumva bwa Mesiya hagiye n'umuntu, kumbure muraza kumwumva canke ntavyo nzi, sinzi kubavyumva, kuko jewe Imana ntiyantegetse ngo ngende kwigisha Bibiliya, ntabwe ko Bibiliya je atani yonzi, jewe kenshi mvuga ivyo mpishuriwe, navyo nza kuvuga naho nza gusoma ndabihishurirwa, mugabo bitasigura yuko kubera jewe mpishuriwe ndatahura gusumba wewe wayisomye nk'usoma ijurnal cyangwa gazette. Je ndayitahura nkamenya n'ivyo Imana yambariye n'ivyo ari vyo. Nababwiye ko Bibiliya yanditse mu buryo buziguye cyane gose. Jewe n'ubu sinje kwemeza abantu bamaze imyaka n'imyaka babahenda canke bababwira ibitari vyo. Jewe Imana yantumye nze mvuge mu nyuma ndengane. Rero hagiye kuzoza ububasha bwa Data yaremye ijuru n'isi, wo mwijuru mu nyuma ibushire mu muntu. Mu nyuma hazoza ububasha bwa Yesu ariwe jambo w'Imana, ubwo bubasha ibushire mu muntu umwe. Mu nyuma hazoba ububasha aribwo twita bwa mpwemu yera, mu kirundi twokwita ubushobozi, ibishire mu muntu umwe. Ivyo bintu vyose uko ari bitatu, Mana Data rurema, Imana Mwana na mpwemu yera, byose bizoba biri mu muntu. Mu nyuma ubwo bubasha nibwo buzoza, uwo muntu nibwo azokoresha, buzoba buri mu muntu. Hanyuma bongeye gusura kumbanza ikibazo giti none ku bwami bwa Mesiya buzomara imyaka 1000, wewe uzomara imyaka 1000? Je nagomba ndababwire yuko jewe nta myaka 1000 jewe nzomara. Mugabo ivy'Imana izoba yarantumye gushinga, amategeko y'Imana izoba yarantumye gushinga, mbere ntazomara imyaka 1000, ntazigera hera. Ayo mategeko ntazigera hera. Nk'uko mubona ivy'Imana yahaye Mose, niwe muntu wa mbere yahawe ayo mategeko ntarigera hera. N'ahandi rero hazoba hibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro rero niryo rizoza gutwara isi. Nta kurya itegeko rya Amerika, umuperezida wese aza kizire kahindura itegeko rya Amerika. Ibwirizwa shingiro ryarashinzwe, rimaze imyaka n'imyaka, rimaze ibinjana rishinzwe. N'ahandi rero hazoba hibwirizwa shingiro ry'abana b'Imana, rizoshingwa mu nyuma. Rero iryo bwirizwa shingiro rero niryo ritazohera, niryo rero muri Bibiliya ryitwa ngo inganji ya Mesiya ntizigera ihera. Aho hantu kubumva siguye neza ga yemwe. Abantu murazi barasaza, no mu bantu ba mbere baramvye cyane gose bagize imyaka 130. Mugabo ahandi ho murumva yuko n'inganji izorenza imyaka 1000 kandi itazoshira. Niyo rero nayo mategeko y'Imana azoshingwa. Kandi nanje ubwanje nzoramba, nzigihe Imana yambariye, nzoshora kumara mu ntumbero yuko nshitsa ivyagezwe. Bibanza abantu bose bakabanza bakabimenyera, bakamenya mbega ivy'Imana bipanzwe gute, bimeze gute. Uko niko bipanze. Reka ninjire mu gice kigira kabiri. Igice kigira kabiri nababwiye ngo ninjire mu ntambara y'Imana na Satani. Imana nababwiye, Imana ntivuga.
Imana yatubwiye yuko izokoresha abantu, iyo yo yaravuze iraheza, mu nyuma iravuga iti nzokoresha abantu banje, nibatavuga nzokoresha ibiti n'amabuye. Mu nyuma navuze nti ntiharagera yuko ikoresha ibiti n'amabuye, ntitwege turacariho. Urumva vuze twege n'abantu bose muri rusanga, abantu baracariho, ntiharagera yuko Imana ikoresha ibiti n'amabuye, nubwo harimwo abatayumvira, mugabo bayumvira bo baracariho. Nuko reka rero nje mw'ico gikorwa, kuko ni igikorwa kidasanzwe. Mana Data mushobora vyose, waremye ijuru n'isi, Mana mutanga bugingo, niwe waremye ijuru, urema n'isi, urema n'ibiyaga n'ibirimwo vyose. Mu kubirema wakoresheje ijambo ryawe. None nanje Data mushobora vyose, muri kano kanya nk'umusavyi wawe ndaciye bugufi imbere yawe, nasame mvuge. Mana ndasavye ububasha buze kuba ubwawe, jewe mvuge ububasha buze kuba ubwawe, n'icubahiro kibi cawe, n'ububasha n'ubushobozi bibi vyawe. Nuko urakoze Data muri kano kanya, Data Mana Junisi, Mana nyine ubushobozi, wantumye ndabivuge, kandi ivyo nza kuvuga bize kuba nk'uko ubishaka. Uravuze uti ikibazo c'amoko mu gihugu cy'u Burundi ndayirukanye. Mu gihugu cy'u Burundi nta kibazo c'amoko kigiye gusubira kuhaba, nta bahutu, nta batutsi, nta batwa. Mu gihugu cy'u Burundi ndirukanye uwo mwuka mubi wa Satani. Hagiye kuzobaho umurundi, hagiye kuzobaho umwana w'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Mana utari umwana w'Imana mu gihugu cy'u Burundi, kubw'ububasha duhabwa n'ijuru, ndamwirukanye. Mana nyine ubushobozi, nongeye gusura gutegeka kubw'ububasha duhabwa n'ijuru. Imigambwe yose mu gihugu cy'u Burundi, ishari n'inzigo vyose mu gihugu cy'u Burundi, turavyirukanye, turabihanaguye ku citwa Uburundi. Ndirukanye amoko yose, ndirukanye amacakubiri y'amoko, mpereye mu gihugu cy'u Burundi, muri Afrika yose, eka n'isi yose n'amahanga yose. Ikibazo c'amacakubiri y'amoko ndacirukanye kandi ndagihanaguye. Ikibazo c'imigambwe no gucanamwo n'amacakubiri n'inzigo n'ugwanko, mpereye mu gihugu cy'u Burundi, ndavyirukanye. Eka ibihugu vyose bikikuje igihugu cy'u Burundi, ndirukanye imigambwe yose. Eka na Afrika yose ndirukanye imigambwe yose. Eka isi yose n'amahanga yose ndavyirukanye. Data Mana nyine ubushobozi, kibengeye Data Mana rudasumbwa, nkweretse Data Mana umugera w'inzankano, umugera w'abakozi ba Satani bishije Data Mana nyine ubushobozi, bakerekana yuko bakambara mani ikanzu zera, bakerekana yuko Data Mana bariko baragukorera, kandi bakorera Sekibi. Ubwoko bw'amadini yose ndayaranduye mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyine ubushobozi, kubw'ububasha duhabwa n'ijuru, ndirukanye ubwoko bw'amadini yose
ndayaranduye mpereye mu gihugu cy'u Burundi, ndayaranduye mu gihugu cya Afurika yose, ndayaranduye ku isi yose n'amahanga yose. Mana nyene ijuru n'isi, ni we nyene ububasha, ni we nyene ubushobozi. Turahagurukije ubwami bwawe data mana nyene ijuru n'isi, ni bwamamare ku isi yose data mana ijuru n'isi. Data, abantu n'ibintu, ibi bwoko bw'ibihugu vyishize hejuru, warasezeraniye data mana nyene ijuru n'isi yuko ugiye kubicisha bugufi data mana nyene ijuru n'isi. Ndakwinginze komeza 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 kubicisha bugufi data mana ijuru n'isi. Ndahagurukije data mana ubwoko bwawe, ndahagurukije data mana nyene ijuru n'isi abantu bawe mana nyene ijuru n'isi. Ndahagurukije data mana nyene ijuru n'isi, izina ryawe data mana rishigwe hejuru, izina ryawe rimenyekane, ubwami bwawe bwamamare ku isi yose, ku isi no mw'ijuru. Data mana ndategetse kubw'ububasha duhabwa n'ijuru, ivyo ushaka bibe ku isi no mw'ijuru, kandi vyose bibe mu bugombe bwawe data mana ijuru n'isi. Cende umusavyi wawe data mana ijuru n'isi, kandi bisavye nizeye, kandi waradusezeraniye data mana ko tuzogwana intambara kandi tutazigera dutsindwa data mana ijuru n'isi. Intsinzi yawe data mana ibonekane, intsinzi yawe data mana igaragarire amaso y'abantu. Mana twagiye duhanura data mana ijuru n'isi, abantu baduciriye amate, abantu baduteye amabuye data mana ijuru n'isi. Ubuntu bwawe data mana harageze yuko ugaragara kari wadutumye, harageze kugaragara yuko uri Imana nyamana, harageze kugaragara kuri Imana nyene ububasha, harageze kugaragara kari we wadutumye data mana ijuru n'isi. Harageze yuko buri muntu wari we wese amenya kari we wadutumye. Harageze ku isi yose n'amahanga yose, duhereye mu gihugu cy'u Burundi, Afrika n'amahanga yose n'isi yose data mana ijuru n'isi, bamenya kari we wadutumye data mana ijuru n'isi. Harageze yuko buri muntu wari we wese amenya yuko data mana ndi umusavyi wawe data mana kandi ari we wadutumye. Ivyo vyose data mana tubisavye twizeye mw'izina rya Yesu Kristo, amina. Murakoze, urakoze mutanga bugingo, urakoze mana, urakoze kibirengeye, urakoze rudasumbwa, uri Imana nyamana uzokwamaho ibihe vyose bidashira. Murakoze. Nagomba ndabamenyeshe yuko iyi ni intambara y'Imana na Satani. Agomba ndababwire yuko abanyamwuka baraza kuvyumva, batari mu mwuka ntavyo bashaka kumenya. Ni intambara yo kubohoza abana b'Imana, ni intambara ifise ububasha gusumba igisirikare ca Amerika. Musanzwe muzi ko igisirikare ca Amerika gikomeye. Ni intambara isumba igisirikare c'Uburusiya ca Putin, musanzwe muzi ko gikomeye. Ni intambara ikomeye isumba igisirikare ca Irani. Mwumva ikiragwana, abantu mwese muko muravuga muti Irani irakomeye. Aha hakoze intambara abantu mudashobora gusobanukirwa ku rugero mudashobora kumenya. Ibi bintu Imana mu kurema yakoresheje ijambo, yaravuga mu nyuma ibintu bikaba, n'ahandi hakoze ijambo, ijambo rifise ububasha. Hanyuma ibi bintu mugiye kubibonesha amaso. Nagiye mpanura mukibaza yuko turiko turavuga ibintu kumbure twiyumviriye canke turiko turakura mu mutwe. Ibi bintu mugiye kubibonesha amaso. Iki kibazo ndakirangije, ngomba ninjire mu rugero. Mbega uyo muntu, kubera habayeho ikibazo, abantu batanguye kwibaza mbega uwo Nikora ninde. Ngomba ndababwire mbega uwo Nikora uwo ari we. Imana yantumye kugira ngo ndabibabwire, kubera igihe kirageze kugira mumenye mbega ninde. Kandi mu nyuma nababwiye, inyuma yaha mu vyo ngomba ndababwire navyo ndaza kubasigurira, ndaza kubabwira ubuhanuzi bw'amahanga, ndababwire mbega amahanga agiye kugenda gute. Hama mu nyuma ndaza gusozerera ku buhanuzi bw'igihugu cy'u Burundi, mumenye mbega urutonde rupanze gute, ibintu bigiye kugenda gute. Jewe ngomba rero muri rusange ngomba mvuge ububasha n'ubushobozi bw'Imana
ngomba ndababwire mbega nabanye n'Imana gute, nagendanye n'Imana gute, mbega byatanguye ryari, mbega bigeze hehe, mbega bizorangirira hehe. Ni birebire, ndaza kugerageza nce mu ncamake ho kubera ndabivuze amateka y'isi azosubira kwandika ubushasha. Mu vyumve amateka y'isi ndasubiyemwo azosubira kwandikwa ubushasha. Novuga nti ubuhanuzi bwa mbere buhambaye natanguye kuhanura nihanurira jewe nyene nari mfise imyaka 6. Njiwe muhira bari batunze imiduga ibiri, ivewe n'indi modoka bita ngo Mercedes zibiri. Mu nyuma rero jewe niho jewe ngifise imyaka 6 narakunda imodoka cane gose. Mu nyuma rero niho nababwira kubera nababwiye kugira ntanguye guhanura ngifise imyaka 6. Mu nyuma muhira niho nababwira nti jewe izi modoka ni ntonto, sinzogura izi modoka ntonto, je nzogura imodoka zinini zinini. Kandi mu modoka naguze zose naguze imodoka nini nini, nta modoka ntonto nigeze ngura. Ubwo n'ubuhanuzi nahanuye ngifise imyaka 6 kandi vyarambayeko. Bo nza kubabwira ibintu vy'ububasha bw'Imana bitandukanye. Jewe mfise imyaka 15 niho igitangaro ca mbere yewe catangura kumbako. Nari mvuye mu kiruhuko, babe nari mu kiruhuko ngiye kuramutsa mama wacu Bujumbura. Nari muri yasi zigitangura gusohoka hari 91. Mu nyuma jewe nanicaye ku ntebe igira 5 y'inyuma kandi impera. Hanyuma tugeze ibugarama ifiri iracika. Mu nyuma imodoka umushoferi akati korosi ya mbere akatigira kabiri igira gatatu biranga, imodoka ikiguruka hejuru y'umusozi. Urana misozi ya Bugarama ingene imeze, imodoka ica hejuru ica hejuru ku musozi iraguruka igenda kujya kw'indege. Imodoka igenda guseka uwundi musozi hakurya iciye hejuru mu kirere iraseka uwundi musozi hakurya. Mu nyuma iyo modoka ikiva hejuru itembagara kugeze po mu mwonga. Twarimo turi abantu 22 n'umwana w'uruyoya. Uwo muvyeyi yari afise umwana w'uruyoya yari yicaye ku ntebe igira 3, je nari nicaye ku ntebe igira 5 y'inyuma kandi nari impera. Mwumvirize igitangaro ingene cabaye. Abantu bose bari muri iyo modoka, bose duhereye ku mushoferi n'abakonvoye niki, abantu bose bari muri iyo modoka bose barapfuye bose. Mu nyuma mwumvirize igitangaza cahabaye. Jewe muri iyo modoka sinigeze nkomereka, sinigeze mba n'ikintu na kimwe, nagiye kwisanga jewe wa mwana ari mu gikiriza ciwanje. Mwumvirize, urumva umuvyeyi yari afise uwo mwana yari ku ntebe ya 3, je nari ku ntebe ya 5 kandi nari impera. Jewe vyarumvikana kandi nari impera kandi inyuma hariya ku muryango w'inyuma vyarumvikana kandi je nari gutegerezwa kubanza gukomereka gusumba abandi bose kubera nari impera, kuko imodoka yarapondekaye iba kujya kwishasha. Kugeza hamwe abantu bose bavuga bati abantu bari muri iyo modoka bose bapfuye nta numwe yasigaye. Jewe nkaguma ariko ndababwira nti muntabare, jewe mu nkureyo, jewe ndakomeye ntaco nabaye. Abantu aho kugira ngo baze kuntabara bo baguma bavuga ngo nibisigo ngo biko biravugira muri iyo modoka, ntibigeze baza kuntabara. Vyamaze umwanya muremure cane gose kandi mfise n'uwo mwana mu kikiriza, ndagumye nteruye uwo mwana mu kikiriza ndi muri iyo modoka. Imodoka yikungije urashaka kumenya yuko hobamwo n'umuntu n'umwe. Iyo modoka kugira ngo jewe bankuremwo barinze, vyatwaye umwanya muremure cane gose, barinze kwisatura n'imodoka, bamwe barinze kwisatura n'ishoka. Jewe barankuramwo na wa mwana akomeye. Mugabo igikurikira jewe bantwaye kwa muganga kandi ko ndababwira ko nkomeye atana kimwe nabaye. Mugabo baruhiye kuntwara kwa muganga kuri Prince Regis. Intuze umwana nawe bamutwara mu irerero ry'imfuvyi. Ikibabaje nta matelefone yari bwabeho ntaki. Uwo mwana ivyiwe sinasubiye kumenya mbega bamutwaye hehe. Nanje numva barantwara, namaze y'umunsi iminsi 2 mu nyuma ndababwira ko nkomeye, je barandekura ndataha. Ico ni igitangaro cabaye kandi nagomba ndababwira uno musi Imana yambwiye ndababwira amabanga akomeye cyane gose. Niho ububasha rero jewe bwatanguriye kuba kuri jewe. Imana ibisize ububasha ku mubiri wanje. Urumva mu biganza vyiwanje harimo ububasha bumwe butagira uko bungana. Murumva naburose biciye mu rupfu. Ubwo bubasha naburose biciye mu rupfu. Urumva abo twari kumwe bose barapfuye, Imana irandokora. Jewe urumva sahantu vyari muri rusange novuga nti hari aho gutuma umwana. Bo kwico cyubwo bubasha ndaza kukigaruka ko kiri mu biganza.
by'iwanje ndaza kukigaruka ko ndababwira igitangaro kimaze gukoreka kuko iby'iwanje ndaza kuvuga ibitari bike bo mu nyuma mu 1993 jewe imana yongeye imyaka 18 neza na neza yari yuzuye irenga ko iminsi nka 10 hari arenga ku minsi 18 yonyene gusa igihe bishe ndadaye jewe naguye mu bantu bariko barica abantu mu nyuma nanje banshira mu rutonde rw'abicwa barica umuntu wa mbere agira kabiri agira gatatu agira kane jewe ugira gatanu je nagira aho babica ndiko ndaraba je nagira gatandatu mu nyuma jewe inshikiriwe kugira ngo banyice imana yahumye imana yakoze habaye ibitangaro imana ihuma abantu bariko baricana iteza intambara mu bantu bariko baricana basubiranamwo baricana barasasikana kugeza hamwe sigara mbona imiramborambo y'abantu idaharurika jewe mba nkigije abantu imirongo y'abantu bagomba kwicwa jewe ntibasubira kumbona hakoreka ibitangaro mwabantu mwe ntushobora kuronka ngenda bivuga imana yari yarase ko ndanabivuga bihambaye ku rugero nobabwira abantu mwese mwogira n'ubwo mugahahamuka nama ndiko nababwira ntimfise ibyo nobabwira mugahahamuka hapfuye abantu basubiranyemwo bo kuri bo ntushobora kubabwira igitigiri cy'abantu bapfuye ingene bangana imirambo irandagara ku rugero mutegera uko rungana kandi nari ndenganye muhira imana imbwiye iti nugende iyo ndagutumye ndengana muhira jewe mu nyuma baravuga yuko jewe napfuye jewe narapfuye bambe abantu baravuze ko napfuye baranganduka ko bumva baraganduka baragira iki niki jewe basubiye kumenya yuko ndiho hageze amezi abiri kandi aho jewe nagiye mvuga mu buhanuzi ibintu agenda bivuga jewe imana yari yantegetse kuguma ariko ndazunguruka igihugu cy'u Burundi kandi abantu bariko baricana ku rugero rumwe tegera uko rungana kandi aho nashika hose abantu baca bakira ibyo nibitangaro jewe bimaze kumva ko jewe bigira imana nikora ariko ndababwira buno buhanuzi ndabandanya ikindi gitangaza cyasubiye kuba mu 2022 igihe jewe bandashe jewe barandashe buri muntu wari we wese arabona ko jewe bandashe kabisa by'ukuri kandi byari by'ukuri bandashe isasu 29 zose zirancamwo zose atanu rusasu rumwe ruciye inyuma zose zaciye mu mubiri wari wese avuze ati napfuye byari byumvikana niho naherewe ububasha bumwe butagira uko bungana urumva hari mu rupfu mu byumve neza imana irambwira iti wewe ntuzopfa subira inyuma imana inyereka ubwami bwose bwo mw'isi ingene bumeze inyereka amagorwa abantu bo mw'isi bagowe mu nyuma irambwira iti urabona ubu bwami bwose ingene bumeze imana yafashe ubwami bwose bwo mw'isi ibushira mu kiganza nka kurya abaza akadeneshi kajya abadeneshi akapira k'abana batera badundisha jewe imana yasize ubwami bwose mw'isi mu nyuma imana iranyereka iti urabona ubu bwami bwose ingene bumeze ego urabona aba bantu amagorwa bagowe ego urabona ibibazo biri mw'isi ego subira inyuma aha ndiko ndavuga kuko je imana yantumye ndababwira ibintu bihambaye je imana yantumye abo nzobwira bakumva bazokira abo nzobwira ntibumve bazopfa mfise ububasha butagira uko bungana mu vyemere sinje kubemeza jewe mu vyemere canke mugombe mureke kuko ubu naha bemera gusa batemera je ntibandondere uravyumva jewe imana irambwira iti subira inyuma kandi uzobwira mw'isi akumva azorokoka uzobwira ntiyumve azopfa niryo tegeko imana yampaye kandi niwe ndungitse kugarukana amahoro mw'isi murumva hari muri 2002 mwumvirize ivy'imana ingene bingana hari muri 2002 jewe nkibibona nabona umenga ni indoto nabona niki ico nakoze gusa sinigeze mpfa ngo je bampambe oya ntaragenda mu nyuma nkibera ngaho bakambona uko ngwaragera kujya abandi bagwaye ndi ngaho mugabo no babwiza ukuri jewe
novuga ni ubugingo bw'iwanje canke umutima w'iwanje ntiwari mw'isi, wari mw'ijuru. Ndabibabwiza ukuri muvyumve neza. Igihe cyose nagwaye namaze imyaka n'imyaka jewe ngwaye, namaze imyaka n'imyaka jewe ntarya. Mwabantu mwe, je namaze umwaka n'amezi atandatu, amezi 18 atakintu c'ikiribwa na kimwe gikoze mu kanwa, kandi nagumanye ubuzima, nabayeho je sinigeze mpfa ngo bampambe. Kandi naravuga, umbonye naravuga, abantu bose barambona, baragira iki n'iki. Mugabo ibitangaro vyabereye mu bitaro, nari ngwariye mu wakarede, ibintu vyabereye mu bitaro, ibitangaza vyabereye mu bitaro, ndabidondaguye vyose ho kwandikwa ibitabo. Imizingo itagira uko ingana ni vyinshi, habaye ibitangaza bigera kuri 4 vyose. Ivyo umuntu no mwanya ntavyo kwigwa ndavuga vyose. Sawa, reka mbandanya. Jewe Bigirimana Nikora, ca wiyumvira, jewe nabayeho ndi umuntu nkunda koga, narakunda koga nkiri umwana ku rugero mwotagira uko rungana. Ubu buhanuzi narigeze kubabwira. Jewe imvura iguye, ahubwo wamenga ni ibintu bandoze. Jewe imvura iguye abandi bagiye kugama, ahubwo jewe nanje ivyo nakora mu mvura sinigera ndabimenya. Menga sinagomba, nari umwana w'umwete ku rugero mwitagira uko rungana, sinagomba akantu na kamwe kononekara nimba ari ikintu kiri hanze iki n'iki, nagwana navyo nguma ndiko ndavyinjiza. Jewe imvura iguye kuri jewe wabara umunezero. Kumbe Imana hari ivyo yariko irategura. Jewe nafashe ingendo, no babwira nagenze mu bihugu bitagira uko bingana, kandi wagenda gukurikirana ivyo nabangiye gukorayo vyose, nasanga ntivyakunda. Mu nyuma nkisanga nasubiye inyuma. Jewe naragiye mu ntuzeye, nagiye mu gihugu cy'Uganda, naragiye mu gihugu cya Kongo, naragiye muri Kenya, nika narahabaye hose, nagiye mu Rwanda. Urumva nabaye muri ivyo bihugu vy'akarere vyose, je narabibayemo vyose. Mugabo nagiye gutangara mu nyuma, Imana iriko irampishurira. Hanyuma jewe narinjiye mu ntuzeye, ndiko ndaja hanze, naciye mu bibuga vy'indege, mbere wanagomba jewe naciye kure cyane gose hasumba abandi bategezwa guca. Kumbe yari integuro y'Imana. Mu nyuma je nabayeho ndi umuntu akundana, byose ndabibasigurira. Je nabayeho ndi umuntu akundana, nabayeho nkunda gufasha abantu, nabayeho ndi umuntu nkunda kugaburira abantu, ikanatunza imfuvyi zitagira uko zingana. Narafashije abantu ku rugero, urumva, ku rugero abato n'abakuze. Narakunda yuko abantu biga. Jewe narafashije abantu biga amashuri mato mato, ayisumbuye na za kaminuza. Okay, je nkibikora numva ari umurimo, numva ari urukundo gusa. Muga Imana yagiye kubimpishurira. Nakunda kugaburira abantu, Imana yagiye kubimpishurira. Bimeze gute? Jewe mfise ububasha ku mubiri wiwanje, nabibabwiye. Uno musi Imana yabwiye ndabibabwire. Hari ikindi gitangaza kimwe, bitangaza bibiri nza kubabwira. Jewe uko kuntu nakunda kuguma mu mvura, uko kuntu nakunda koga, iki niki, Imana yagiye kumbwira yuko imvura jewe ahantu hose amazi nakandagiyemo, amazi nashoboye koga, ca mwimvira amazi noze kuva nkiri umwana, ahantu hazotemba agashika, niho ububasha n'ubwami bwanje buzogera. Amazi y'imvura yanyagiye, murazi ko atemba aja mu mwonga, aho azoshika niho ububasha n'ubwami bwanje buzogera. Mu nyuma ahantu jewe ibirenge vyiwanje vyakandagiye, mu nyuma abandi bantu bakahakandagira. Mu nyuma nimba bagiye n'amaguru, nimba bagiye n'imodoka, nimba bagiye n'ikinga, nimba bagiye n'ipikipiki, nimba bagiye n'indege, aho bazosura gukandagira, kandi bakongera kandi aho bakandagiye nabo abandi bantu bakongera gasura kahakandagira. Aho abo bantu bazoshika niho ubwami bwanje buzogera n'ububasha buzogera. Ndakomeza. Jewe ndi Dar es Salaam, hongeye gusubira kubigitangaza, kandi naho nyene biciye mu rupfu. Niho Imana yampishurira izo nzu
mwama mwumva zivugwa mu gihugu cy'u Burundi zirezire cyane gose iki n'iki n'iki zizokubakwa n'iki 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 niho Imana yanyereka iti nikora raba zino nzu inyereka ingereranije aho hantu nari mpagaze iranyereka iti urabona aya mazu maremare ingena ngana yego wewe mu gihugu cy'u Burundi uzokubaka igihugu cyose uzokubaka amazu asumba zino nzu urumva i Dar es Salaam hari inzu ndende kuvugisha ukuri Imana yacimbwira iti wewe hari inzu harimwe ndende isumba zose irambwira iti urana irya nzu yego uzokubaka inzu zisumba zino nzu